Bakundi ishirahamwe BMBC turabaramuje tubifuriza kuboneka mu biro musanzwe murimwo mu bikorwa vyanyu. Nkuko bisanzwe jewe nitwa Bikorimana Vianney, nkaba ndi umwe mu bakora mu gisagije kumenyesha amakuru mu ishirahamwe BMBC. Hama muko musanzwe mubizi ishirahamwe BMBC risanzwe rifise umugambi ryatanguje ku mwaka uheze, umugambi bahaye izina ryitwa BmbcHomes, aho ari umugambi ishirahamwe ryubakira abantu amazu aba ari hamwe mu gice kimwe kininiya, hakaba harimo amazu menshi yubatse ku buhinga bwa none. Rero no kuvuga ni gisata ishirahamwe ryatanguje kandi kizobandanya, hakaba hariho umugambi umwe, ikibanza kimwe, uwo mugambi umaze kurangurwa, umugambi akaba ari ikibanza kimwe, uwo mugambi umaze gukorerwamwo. Rero uno mutwe twashaka kuyaga n'umuyobozi w'ishirahamwe BMBC kugira ngo tumubaze kuvyerekeye uno mugambi aho ugeze, kandi yongera tubwire n'ingene mu minsi izoza uno mugambi uzoshobora kubandanya mu bindi bibanza biri imbere. Muyobozi turabaramukije. Maramutse Vianney. Ego mwumvise ivyo tuhejeje kuvuga vyerekeye umugambi wa BmbcHomes, mbega mushobora kutubwira uno mugambi kuvuga itangura ku mwaka uheze, hariho ikibanza kimwe hariya mu Gahahe ca BmbcHomes, uno mugambi mwatanguye kuranguriramwo, mwotubwira muri make aho ibikorwa vyoba bigeze n'indi migambi yo bigiye gukorwa ijanye na BmbcHomes mu bindi bibanza. Urakoze cyane. Nanjye nitwa David Namakuriro, nkaba nyobora BMBC kuva ibayeho mu 2012, tukaba turengeje imyaka 10 BMBC iriho iriko irakora imigambi itandukanye. Rero ikenda kivuze kubera yuko BmbcHomes ni umugambi ukomeye cyane ngaha mu Burundi, aho dushobora gufata ikibanza kinini, ikibuga kinini, tukubaka amazu menshi. Abantu kuva mu myaka iheze baratumenyereye n'ubu birabandanya, batwikorako tuja kubaka amazu yabo mu parcelle yabo ahari hose mu Burundi. Baratumenyereye rero tudakora ibikorwa hene ivyo nyene, tukubaka inzu y'umuntu tugataha itongo ryiwe. Mugabo kubaka inzu nyinshi mu kibanza kimwe ntibari babimenyereye. Ico bwa mbere novuga rero nuko BmbcHomes na BMBC ico kimwe. Abantu bamenye ko BmbcHomes ni iprojet, umugambi. Ni umugambi umwe mu migambi myinshi BMBC irangura. Abantu babonye turiko turerekana amazu turiko tubaka muri BmbcHomes, bamenye ko turiko turubaka n'ayandi menshi gose mu matongo y'abantu hirya no mu gihugu badutumye kubakira amazu yabo. Bamenye ko turiko turagira ivyigwa vy'amaproje y'abantu atandukanye mu gihugu hirya no hino ngaha ku cicaro gikuru. Rero uwo ni umuco nashaka gutanga kubera umwaka tumaze turiko tumenyesheje no mugambi wa BmbcHomes 2020 Bujumbura Gahahe, kubera wari umugambi wiyempoza uruta mu bwaguke iyo twara turangurira amatongo y'abantu, kandi n'ubu tubandanya tuyirangura. Abantu nk'abayibonye ubwa mbere cyangwa ngo wango wari umugambi ngo waje, ntibigeze bimenya ko ari entreprise ihagaze neza mbere, sivyo yazanye umugambi mushasha. Nico rero novuga BmbcHomes ikora bandanya. Hanyuma umugambi wa BmbcHomes urumva ni projet izobandanya, kandi ubu abantu bazi mu Gahahe ubu tuvugana ni mu kwicumi bucari mu kwicumi, muri ukwicumi canke mu kundi kwezi bazomenya ni BmbcHomes y'ahandi shasha. Ego muyobozi tukiraho nyene mbwira cyo kwibutsa abantu muri BmbcHomes yo mu Gahahe hajya namazu angahe, namazu angana gute? Okay, BMBC yaraguze itongo mu Gahahe, igura itongo risumba ihegitari. Hanyuma dutegura kubaka amazu 200 n'ibyo kugurisha hamwe n'ibibanza n'amazu 2 canke ama parcelle 2 piyarekera, ikibanza kimwe kinini, ibintu public, piscine publique, gym, cinéma, amasale d'études, uturesitora n'utundi, kugira abantu bazoha baze ari aba VIP nyene. Hasanzwe ari ahantu heza cyane, mugabo
abantu bazanga hari basanga ibindi bintu mbere ababanyi badafise. Hanyuma twari twarateguye ko muri ayo mazu ayo mazu ariko arubakwa yo mu Gahahe turasigaje ataragurwa azogurwa kuko twazogurisha menshi murabizi. Umugambi ugeze kure nibaza ko ama video naco gituma mushaka mutanguze ubundi BmbcHomes yandi ha urakoze cyane. Umugambi ugeze kure yo mu Gahahe waraduhaye na experience waraduhaye n'izina ryiza. Nico gituma tubazana indi projet yo kubaka amazu abantu bari hakwidani canke ku makashi ukadusa amahera makeyi ukayatanga tukubakira inzu ukazodora turi uyibamo. Nukuvuga rero ayo mazu yo mu Gahahe yarafise ibisangije kwanza zo bari ndani mu rupangu ahantu hari sekirize uburyo guhinga gutuma tubona ko amatelefone abantu bavuganira ko mu mazu yo kubona abantu binjiye mu rupangi wawe uko abantu bazafite impangu zabo sama bloke kandi nandi ma projet ko turakora sama bloke twarondeye amatongo yagutse kuburyo abantu bazogura amazu winjiri wawe. Hanyuma hakaba hariho ibindi bintu bimwe twateguye muri iyo projet nko gukoresha kubashikiza internet hagufi, gutegura amabarabara meza zo bakomeye cyane ndani mu rupangu n'imbere yaho kugira ngo bazoba bafite isuku no kuyaheza mu buryo bwa kijambere. Turabimenyere turafundi ba kera urumva ivyari birimo bizoba birimo no mani ma projet mashasha ya BmbcHomes. Mbere ho hazoba harimo nakabijya uza kubona video ndiko ndayishikiriza azadukurikirana mu minsi ikurikira azobona bishasha rero tutari bwavuge mu migambi ya BmbcHomes. Ego muyobozi turabashimiye cyane. None nk'umurundi tuvuge arangahi Burundi canke aba hanze y'igihugu tuvuga ari mu mahanga kugira ngo ashobore kuja mu mugambi yo kwitwara ikinyabaki. Iyi migambi ya BmbcHomes uyu turiko turakora hamwe n'izokurikira si birebire. Twege tusaba ko umuntu agomba kugura inzu yaba ari mu mahanga canke ari ngaha mu gihugu asoma ivyo bibaza ko rumva tategura inyandiko zeke yo mugambi impapuro zisigura projet. Abarundi rero ntibazi gusoma canke naho ntibashaka gusoma ngo basoma urwagwa niko abarundi bavuga. Uravyumva uramuha impapuro ndakivuze ngaho ko experience la montre twarateguye impapuro nyinshi zigenga n'umugambi ku buryo impapuro zire canke zitatu zisomye ufite haruguru byose ukuntu bigenda amadeplia n'ibindi tukarungikira umuntu kuri mail canke kuri WhatsApp canke akaza ngaho aho gusoma ibintu wamuhaye agaca ko badirato byose atanasoma. Rusanga umuntu adafise amakuru yerekeye umugambi naho twege twiteguriye gusigura ido nido tubahaye amakuru nibayasomeye kene migambi mugabo ibintu byinshi babisaba batubaza ni kuntu bazoriha reka ngenda bibwiye ngaha no mu zindi project ko zayimeze utanga igice kwijana kinaka kiba kizwi uko sinibaza ko zo kwamara ibice bimwe nk'ubu mu Gahahe ni 20 kwijana tukaguha umwanya wo kuyakwiza handi ashaka kuzoba yandi sivyo. Hanyuma gatanga ayo mahera hanyuma mugabe mahera cyagusaba twumvise ko n'ibindi zo bishobora turayaga uhandi utaho uyu mugambi neza ko bati woshora kutira ku kwezi aya naya yego ukora akazi kaguha mahera naya yukora yego business yawe irazana nana yego okay sinya kontra tangura kuri 20 kwijana niko mu Gahahe bimeze nyuma yo gusinya amasezerano. Mu yandi ma projet ndazi ko bizoba bimeze ukundi sivyo ndazi ko zabimeze ukundi mu yandi ma projet. Rero umaze kuturiha ayo mahera 20 kwijana y'ikintu tuguriye twege tubaka yanzu ukazoyibamo uyiriha gaciba gwawe mugabo ukazurayiriha uyikoresha. Hanyuma turatanga umwanya munini wo gushira mu ngiro izo twavuganye sivyo nkuba mu Gahahe rero twavuganye usanga haciye umwaka bataraheza kuriha mugabo nta muntu ashaka pressure kuko kubaka inzu biragoye. No mani ma projet rero nigiho wayikunze projet naho ufise uburyo buke uzutwegera uzobona ko harimwo utabihomberamo ukoranye neza na BMBC ukatubwiza ukuri. Hanyuma bimwe byo gutaramunda ntibikunda ku bantu bakorana imigambi nkiyi. Ugomba kugura inzu muri projet za BmbcHomes kuko nabwiye ko mu Gahahe hariho n'ahandi hagomba haze n'ahandi hazoza n'ahandi hazoza. Burya mumenye ko abarundi benshi yazaba mu mazu yitwa BmbcHomes mu myaka iza
kirumvikana turi kumwe ni BmbcHomes nkuko mubizi turafise umugambi wo gukora amazu menshi abantu bazobamo mu yitwa BmbcHomes nuko rero nukuvuga rero hanyuma igituma mvuze tuyage iyo turiko turavugana n'umukiriya aduhishutse n'ibindi ko ndakubwira turavyongera ko ibindi akavuga ati jewe numvise ibintu byose niko baravuga mugabo je ico nyoroheza niki byo kunda kirakunda neza cyane sivyo si ibintu byo numva ni ibintu bisako ni negotiation tukamenya nakahagwaye hashoboye tumworohereza aho nyene agacagura inzu umugambi namusuda amera tayo baguze kubera duhishutse kirumvikana umyaka izaho tuzozana amezi azoza tuzozana project zimbutse abantu bashobora kugura amazu badafise amahera menshi ego uri mu Gahahe namye naca zobahomvye ko amazu urumva ntaba ari kuri standing imwe mugabo umuntu wese aruki nashaka kirumvikana nico rero murakoze ego mwe tubashimiye matubwiye yuko hariho ahandi mu bindi bibanza hagiye kuja umugambi wa BmbcHomes turese mu Gahahe umuntu agiye kubitahura neza iyo migambi tumva yuko itanga akazi kandi gaheze igateza n'imbere igihugu none uwovuga ati je shaka gushigikira ino migambi iyo bikora gute urakoze cyane urumva nk'ubu jewe nk'utwe dukoresha abakozi amajana kubera izi project za BmbcHomes nk'umuntu rero kumva yirirwa aravuga ngo nta kazi kari mu Burundi adashikiye BmbC iriko yatanga akazi keshi ku bantu benshi atayikunda gose b'imico itandukanye n'afise ubumuga n'abadamu abantu bose bakaba bajamo tukakaze abantu b'imico itandukanye vraiment abanyeshuri twabonye ko mu gihe cy'uburuhuko ko n'abanyeshuri baraza mu gihe tukabaha akazi nk'umuntu aba akunda igihugu ciwe akunda ifuta agashemere gabanuka akaba adashikiye BmbC aba ari umuntu afise ubujyaga nibashikire BmbC abantu ifuza bakunda igihugu bakunda abiwabo bakunda Burundi kubera tutanga akazi mu buryo buhe nk'akarero twege nk'ibanki BmbcH twarayibwiye twege nimuduha amahera tubaka amazu y'aba bantu baca baradu sivyo tutapanga na project ndende kuzoguma tubaka n'amazu henanye kubera abonye ari migambi ya serious ya entreprise iri serious ino project tuzokorana mu myaka iza yo yazokwerekana ko turi très serieux ndazagushikako rero kujya kwa BmbcH kivuga tereka tubashigikire muronke ubushobozi bwo gushira mu ngiro migambi itanga akazi kandi atanisho yo twicira abandi bari nabashaka kudushigikira mu kugira ino migambi abantu babo bari ahantu batandukanye ku isi urasanga hari umuntu ashaka kuza twe aciye amezi 6 turiko turakora umugambi cyangwa umuntu akavuga ati sinabimenye kare sinabimenye ariko banagiyemo kera kubera abarundi inkuru atari za politike gusa cyangwa atari umuziki cyangwa atari urusaku ntibazikwiza ku nshuti zabo uravyumva abarundi nabisubiyemo inkuru ziterambere zitari politike zitari urusaku zitari inkino abarundi izo nkuru menga ntizibagwa neza nukuvuga umuntu akadutelefona ari buraya ari muri Amerika tugira ati jewe sinamenye uwo mugambi ni kuri mana yagiye kuva kera mana gutizo kuva kera yo nako naciye ngura hanyene mbere sivyo habari abantu badakunda BmbC canke batayishigikiye kubera iki umenye inkuru nk'iyo ntuyikwiragize mugabo iyo umugore yabonye n'umugabo kayikwiragiza mugabo iyo entreprise iri kwirubaka igihugu ntuyikwiragize iri ku kivi abantu nibakwiragize amakuru yereke BmbC kuko twege udufashije kuronka umuntu agura inzu menya ko ufashije natwe abarundi 5 canke 20 canke 100 kuronka akazi kwikenuza mu buzima bwabo ubu dutumye kandi turonka ikori dutanga muri leta ikaba yo kubaka ibarabara canke ikatubakira ibitaro kirumvikana bagire ivyo bintu hanyuma ikindi BmbC ko atanguje umugambi witwa BmbC sponsoring board uri ko atera imbere ko tuba dushika ku bintu byinshi aho dusaba abarundi bari mu mahanga n'abari mu Burundi n'abakora ngaha n'abakora mu mahanga ko abafise ama machine yubaka nk'akarorero abakora nk'ubyo kwa mahanga za Amerika Buraya n'ahandi, bashaka kudufasha kuronka amashini azimbutse akora mu byo kubaka.
twagize departement ijeje kuvugana nabo kugira nk'abantu bakunda igihugu cabo batume BMBC ronka ibikoresho bigezweho hanyuma twiganwe n'abo banyamahanga mbere dutume igihugu cabo gisa neza. Hariho n'abandi basigaye baduha amahera dukorana imigambi ikomeye atari n'ibyo kubaka gusa bigatuma BMBC iguma igifise inguvu nk'imara tuko turakora erega birakomeye ama projet en terme de milliards nakijya kibanza cyone tuko dukora kijya kibanza cyonyene tuko tubakamo projet za BmbcHomes mu Gahahe n'ahandi n'ahazoza ni ibintu biri mu mamiliyaridi sinaye tubuka muri ano mahera y'amazu dukorera we ya n'abarundi bakunda BMBC bavuga ati je narabanyuma murashobora ati tumaze imyaka 10 tubakurikirana abantu bose ngo bakira amazu bose bari kugura nuwozana amahera mugakora n'indi migambi mwoyikora reka tuzana amahera dukorana ibintu tuzoza tubashikiza ama project asanzwe ariko arashoboka kubera abarundi benshi badukunda baduha amamashini baduha amahera tugakorana imigambi minini abarundi benshi badukunda bafata amakuru ayabonye ubonyera kuri stati kuri page ya Facebook kuri Instagram ati ibintu ni byiza mu gihugu canje amavukiro batabibonye nibadushigikire voilà nuko buryo buri badushigikira mu kuvuga mu gutanga amakuru yacu turishira hamwe ginzira ginyankamugayo ntiturigera tunanirwa muri kano kazi ntiturigera tunanirwa twarije muri no shira hamwe nkajewe ntagira ni biro ntagira ni birato rabaho rigeze turi amajana hafi 5 barikora na fournisseur nibi nespa nta muntu aradutumika ikintu kitunaniye ayo makuru rero hari abantu benshi bayapiragiza tutanazi abo bantu turabashimiye ababona amakuru hena yakamara ku gihugu bagaca bayanuma babagize nabi ntibaba baragikunda ntibakunda nabi wabo kuko tutakazi tutaravye umuntu ava urahasanga bava imuramvya ibururi imwaro ikirundo ahantu hose no ngaha ku biro nkaho uva mu Rumonge jembe muramvya wundi ave Bujumbura wari karambaza abandi bava Cibitoke hose sivyo baduhe bubake BMBC kuko ubwa mbere ngiranzovuga mu misiza turiko turapanga ishirahamwe kuburyo umuntu mu myaka iza avuze amasosiyete yubaka atera itaki igihugu shashaka kurungika amahiganwa n'andi makampani azovuga BMBC kirumvikana utadushigikiye rero ntubukunda igihugu cy'iwanyu kirumvikana nico rero novuga hanyuma kindi niko no kongerako ngira ngo ndiza kuyaga uno mugambi wa BmbcHomes warerekanye ko BMBC atari ishirahamwe risanzwe ntituri akamini company turi isosiyete nk'izindi sosiyete turi entreprise ikwije ibyangombwa ifise inguvu ifise administration ifise abahinga ifise abakozi ifise ishure ryigisha abakozi baryo uravyumva ifise experience kandi ishirahamwe ry'inyankamugayo kuko tumaze imyaka 10 dukora tutafise litige n'imwe professionnel kandi twarateye imbere kubera yuko abantu badukunda ari benshi kuba nk'akarorero projet nk'ijya tushaka kuyitangura abandi batayimenyereye mbere benshi barase kuyijamwo ngo BMBC niyo ushaka gukora ijya projet nk'ijya bagiye kwikangura basanga abandi bamaze kugura n'abantu umugambi ugeze kure kirumvikana nkuko umenga baratuzi kumbe ntibatuzi naho mvuze ibintu byinshi ndazi n'ubu ntibatumenya mugabo uzoguma dukurikirana nzomenya ko muri ibyo akwiye kumenya hanyuma kandi nko kubona dushakura ikibanza nkakijya ciza cyane hakijya aye tuko tagusha nk'amazu kubona ibanki ijya banki dukorana ndakubwiye ni kuvuga ni banki iciyuruma igahita ngo BMBC bakorana no migambi turi company komeye imeze neza cyane ni kuvuga ndiko ndabandanya ivyo bintu rero byose mu ma projects ndabivuze kugira ngo kwera dodani ma project ntihagira umuntu adosubira kubaza n'umugenzi ngo mbega ngo bazobikora neza kangahe ko tuziga tunanirwa twebwe hari umuntu uzeye nyabara musandi nyabara umunyamakuru yitwa ngo mutananirwa yabari mutananirwa sivyo harimo na umunyamakuru yitwa mutananirwa menge twarandiri promoter bamwita ngo mutananirwa ravyo natwe BMBC ni company itananirwa twege nitwe abantu benshi ibintu tudashoboye nta n'imigambi myinshi tubwira abantu murabizi nta ma projet menshi tubabwira tuvuze projet inkabe yakunze nejo bakabona ikindi kintu nk'ubu twarababwiye duti
muri BMBC turubakira abantu amazu mu matongo yabo no ku madeni, kubera ukuntu turiko turabikora mu myaka gushika ubuye. Umuntu aduhamagara afise amahera canke afise igice c'amahera, akadodora duha amahera buhoro buhoro, tubaka inzu mw'itongo ryiwe uko dutera imbere mugambi wiwe. Ariko twabwira uti turi kumwe na BGF, ubu turabubakira amazu ku madeni no mu matongo yanyu n'Igitega n'Ibujumbura no mu Cibitoke. Kirumvikana igihe dusanze muzoyariha, uzavuga umuntu atwandike ngo mbega ngo nivyo, none kambani nka BMBC bavuga ibitari byo kugira icyo kikakuye. Kirumvikana nivyo nyene, izambere tuko turazubaka tuzigejeje kure. Hariho abandi ngo bayindire ngo bareko uzoyimenya gute ko ari byo kandi abandi banze banazinjira, sivyo? BMBC ni societe iri realiste, nta ma promesse irizuware tubwira abakiriya bacu, tubabwira bike, tubabwira gusa ibintu dushoboye, sivyo? Twege turanemerera abakiriya ko ari ibintu tudashoboye. Nk'ubu nk'akaroro muri communication tugira, turabwira nuko turiko turakuza ishirahamwe kugira agire inguvu ntirikore mu buryo bw'ikirundi. Tugure amesha duhagarare ku vyuma, dukoresha amashini, tugira amakamyo menshi, tukagatubere nimushire mu buryo mutugurana ibikoresho canke tuzotubibarihe ababishoboye abifise. Tuvugisha ukuri murakoze. Urabandanya? Yego umuyobozi, murakoze cyane kwa ayo makuru meza kandi yatomoye kandi asasanguye neza kujanye n'umu mugambi wa BmbcHomes. Mbe none nta ntambamye mwarahuye nazo mu gihe mwatanguza no mugambi wa BmbC? Okay, murakoze. Mbere ko mvuga intambamye reka mvuge ibyiza twabonye. Hariho iciza twabonye kwanza yuko BmbC ifite inshuti nyinshi. Uyu mugambi ntari gushoboka kwera ingufu zacu. Oya. Guhera ku baduhaye amatongo tubagurire, gushika kwa fournisseur bacu, gushika kwa bakozi bacu. Twabwira tuti dukora umugambi cyane bwakore. Tuguma kandi dukora umugambi abarundi bashobora ko batemera ko twokora. Cha tugisha amanama abakozi tabwira uti muzokwigumya hari icyo tutazobakora akora tubakorera. Cha tugirisha inama aba fournisseur ati wowe dufite ideni tuzori muri ubunyene tubadaza dukora umugambi. Cha tugira donc ibintu nk'ivyo. Cha tugira amabanke tutiyarwa gukora umugambi. Amabanke amwe arasuha kuko nabivuze mu ijambo nashikirije kure kwisabukuru y'imyaka 10 BMBC bayeho, banki menshi arasuha. BGF kivuga ati jewe ivyo bintu tije numvamo mutomesha muri BMBC. Kandi abantu bose twe dukorana muri BMBC turishira hamwe rifise inshuti nyinshi uko bose bacavuga bati naho twoshanga amahera gira ishirame ryacu shike ku migambi giyemeje turashiramo bashashanga amahera ngabo turakunda. Hanyuma mu ntamba bitwabonye nivyo kwa dukorera mu gihugu aho amabanki asuha ku migambi minini. Mu ntamba zabe twabonye ni kuba dukorera mu gihugu ndagisubiyemo aho amabanki abonye imigambi minini asuha, aho banki bishira projet nk'iyi ya BmbcHomes kubera ntazo bari bamenyereye bazi nk'abatwara mu banki baba bazibonye hehe ngaha, ukabereka ati bakana banka batanakumvirije bakanga no kukubwira bati ingo twicarane dusigure twumve ukuntu ubwambo uzogenda ari projet ya miliyari n'amamiliyaridi. Iyo ni intambwe ya mbere yatugoye cyane kurega. Turashimira cyane banki BGF tubona ko idakandagira horoshe kuri ico kintu, nikandagira horoshe ya finance projet ari ma banki yase no kumviriza canke yumvirije ntakorere ko sivyo. Turumvikana mugabo ko ya BmbC ifise ingufu tumaze gutangura umugambi ukagenda neza, narumvise aya ni ma banki atangura ama projet déjà twarabemeje urabandanya. Uravyumva? Icya kabiri c'intambamyi abarundi ntibakunda ibintu bishasha mwe bita innovation cyane cyane bizamwe n'abarundi biwabo. Jewe ndemeza nk'umukoresha ngaha yuko mu Burundi nivyo ubushobozi competence efficacité itari hejuru mu bantu b'abarundi. Mugonyi bisigura ko bose batari efficace. Nimba abaganga bose batari efficace twatwarahonye. Nimba abenjeneye bose batari efficace twatwarahonye. Canke amazu baratubwiye ko yose. Nimba abapolisi bose batari efficace ntitwa tukiriho. Nta gihugu coburamwe umuntu mwiza.
twegere nimba basitaba atama societe menshi abishoboye hari mu Burundi twegere turi nko muri zo tubishoboye benshi baragize amakenga kuja mu mugambi baranawugwanya kubera mu bibaza yuko baranawugwanije iyo ni ntabanya kabiri bagize inama ya mbere amabanki arashikira imigambi nk'iyi kandi ategeza kwishigikira kuko nawe nyine afite amahera yacu canke y'abandi bantu akwiye kudandazwa abantu bagwanya imigambi bakiyumva kubera batayumva bumva umenga iraremereye bumva umenga nta murundi yoyishobora ngira ntibazosubira ngira niyo ryanyuma tutuzana imigambi nibaza ko yo ryanyuma BMBC ivuga un projet abantu bakagira ko amakenga bakaza mu umugambi ugeze kure sivyo cyo kabiri ahanini nuvuga ko intama bije nabonye zihambaye nizo kuko sino bagwa amahera twari twategeye umugambi twari tukunda kuzerinze na BmbcH cyane n'izindi banki bemeye ko dukora kwera abona ko dufite ingufu na twebwe dufite tuvunika tuva ni turi startup si ibintu duhereye ko ngaha barabonye ko dufise uburambe kandi ni jambo umuyobozi wa BmbcH yavuze tugira isabukuru y'imyaka 10 yavuze ko BMBC na BmbcH bagize mariage ko basanze turi seriye cyane bunze ubumwe budasanzwe ubumwe budasanzwe yakoresheje ijambo nyene twese twaje dukoma amashi sivyo ngo basanze turi seriye cyane umurundi rero atarayibona hari gazo sanga arahombye turashaka kubakira amazu matongo yanyu mukagura amazu muri BmbcHomes mu quartier yacu tutunganya ijyani ya mbere vuba muzobona izindi nyinshi cyane kirumvikana kubera turi abaseriye iyo ni zo ntame hanene uvuga zikomeye kuko izi ntama izindi z'ubuhinga no BMBC turabahinga tafise ishure ngaha gigisha abakozi bacu tafise biro d'études ikomeye nta ngorane z'ubuhinga twagize ibyo experience n'ibyo by'imigambi nk'iyi jari nk'ijya ntiyari ikwiye mugabo weho yaramaze gukwira mbere dufise ndende donc abantu batwitega ahubwo banadusengere badushikire kuma babimbaza baturofashe gukora n'ibintu tutokwishobotse yego none muyobozi akabijya kari mwano mazu ya BmbcHomes nakara BMBC ubwa mbere ni nayo bise n'ugarukako ni societe ze kubaka turayimenyereye si ibintu twigiye ko nta muntu avuga ngo baza bayubaka nabi ngo oya n'amazu yo kurabira ko bashatse ngo yabona menshi twubatse abantu babamo mugabo kandi akabijya nuko BMBC itanga amakuru yose itisigarije amakuru agenga no mazu n'amaprojet dukora tuyaguha uko ari tukuryosha turatanga amakuru tudashije abakiriya bacu ikintu na kimwe kugira ntihaze hanze ingorane umukiriya ngo hari ibintu batambwiye kirumvikana nico gituma mubona muri imyaka 10 atangwa ni tubwira n'abakiriya bacu kubera nta mukiriya kwira tunyegeza amakuru y'ukuri turi imvuga kuri rero ako nakabijya experience imvuga kuri izina ryiza sivyo izina ryiza nababwiye rivyerekana kirumvikana ugize societe nk'iyigera amahera y'abantu kaba myaka 10 ushobora kuvugira ibintu nk'ubuku kuri rezo sosio inzi ko ata muntu aza kumvuguruza ngo bahinyutse ngo duhinyutse kandi tariki nduhereye ko tumaze gukomera uravyumva dufise abakozi 500 ushaka ngaho bijya bibari byo rero tuvuga ukuri muri BMBC ico kintu kirakomeye gose nta mukira turyosha tubwiye ati inzu yuba kuri amaheruka ukadukwepa wongeye kusa amaki ubu biba bikunaniye umenya hanyene kinzi kunaniye dutanga amakuru ya vrai siko turayakurikiza cyangwa urayaha wihende kuko dufite biro d'études ngaha ntabaturusha ngaha mu gihugu urakoze turabashimiye cyane muyobozi kwa makuru meza muturonkeje sinzi nimba hari nk'akajambo kanyuma muvuga ku byerekeye umugambi wa BmbcHomes kiye kubandaniza mu bindi bibanza niba ari akajambo kanyuma mushobora kubiza ko je novuga yuko abantu baguma badukurikirana badukurikirana amakuru yose babona kwitwerekeye bamenye ko ari ayukuri kandi azokwamara y'ukuri jewe nkitwara no shirahamwe canke rigitwarwa na mwebwe turi kumwe ubu mutwitege mu bintu bya seriye turumvikana iby'amanyanga muri BMBC ntibyigeze bihaba ntibizohaba hanyuma BMBC irapanze ino shirahamwe BMBC irapanze sivyo irapanze gose ku neza abakiriya bacu tware tuguza amashini tukotozana amashini uya tuyimekanize mbere mu myaka 2 izoba ishobora guhiganwa n'ishamwe tuve n'amakampara bene buraya kirumvikana tuzari dufise ingufu nyinshi cyane ntihagire rero umuntu yihenda canke yiyumvira ngo tuko turava ngaha muri kano kazi hanyuma tuko turakora ibintu byerekana ko turi seriye abatarabibona ni bavyihweze babibone tugira twubake neza ngo icivugo cyacu kivuga giti
iyo mwubatse mwubake neza. Ingingo zose zotuma tubaka amazu yanyu neza muri rapidité incomparable ngaha mu gihugu turiko turazifata. Mu kwironsa ibikoresho, mu kwironsa abahinga bazotuma tubishikako. Murakoze. Yego muyobozi, tubashimiye cyane ku makuru meza muturonkeje. Amakuru dushimire n'abana bakurikirana amakuru y'ishami BMBC ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye, yaba za Facebook, yaba za Twitter, YouTube, eka na Instagram. Hama ngo twama twivuga tuti iyo mwubake neza na BMBC.